nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda. Yezu yariko arigishiriza mu isinagoga ku munsi w'isabato. Hano nyene hari umugore amaze imyaka 18 amugajwe n'igishetani, yaragondamye kandi ntiyashobora kunamuka na gatoyi. Yezu ngo amubone, aramuhamagara amubwira ati, wa mugore urakize ubumuga bwawe. Araheza amugaranzurira ko ibiganza, nyamugore acaragororoka muri ako kanya nyene, aca ninahaza Imana. Ariko umukuru w'isinagoga abonye ko Yezu akijije umuntu ku munsi w'isabato, arashangashigwa, abwira abaraho ati, hari iminsi 6 yo gukora, niba ariyo mugira ko kwivuza nimubisubire ku isabato. Umukama aramusubiza ati, mwabangushimwe, mbega ku munsi w'isabato nyene umwe wese muri mwebwe ntahora aturutsa akongera agashora inka n'imunda ziwe? Nawe uyu mwana wa Ibrahimu yaramaze imyaka 18 yose aboshwe na shetani, ntiyarakwiye kubohorwa ngo nuko ari ku munsi w'isabato? Igihe yariko aravuga cyo, abansi biwe bari bateterewe, na ishengero ryari rinezerewe n'ivyiza vyose yakoze. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu gisomwa ca mbere turacari mw'ibaruwa Paulo yandikiye abaromani. Uyu munsi aratuzirikanishije ikintu gikomeye cyane, rugira nti nico muhamagaro wacu wose unyegejemwo, ikiyagiza ati kuba abana b'Imana. Kuba abana b'Imana turabihimbaza, tukavyigina, tukabisangira n'ijuru ryose igihe tubigabana mw'ibatisimo. Umukama akatuvugira ko amajambo yiwe akagira ati, kuva uyu munsi ntukiri mwene naka na naka, ubaye umwana wanje, uyu munsi ndakwibarutse, ubaye uwo mu nzu kwa data, mwana na mutima mweranda. Niteka rihambaye, niryo teka shingiro, rikongera rikabiteka ritegerezwa kwama riseruka mu yandi mateka yose dufise, ayo duhabwa n'ibinabiriya, ivyicaro turonka, ibicanke byose, igihe bidaserutsemwo ngo bigaragaremwo iryo teka ryo kuba umwana w'Imana, mbere bica bihinduka ibintu bigaruka, bikamera nk'ibituboha, bikamera nk'ibitugondamikira kure yo kuba umwana w'Imana. Bya bindi byose by'ubundi buranga dufise aho mu kibano, uburanga bwo mu moko, amamuko, uburanga bw'ibinabiriya byose tubamwo, vy'amasosiyasiyo canke vy'ibiki, ivyo byose ikibazo nyamukuru nuko ama twibaza tuti, mbega ndabihagazemwo gute nk'umwana w'Imana? Ni ikintu gikomeye. Fata ibintu byose tubona uyu munsi biharaye, vy'igitsina, igitsina gabo, igitsina gore, fata amatitre yose, nyakubahwa, nde, mu vy'intwaro, mu vy'Imana, ivyo vyose, fata mbere n'ahantu nkwava mutinya no kuba papa. Ivyo vyose ntaco vyoba bivuze igihe bitagaragaje ubwa mbere ukuba umwana w'Imana. Ukuba umwana w'Imana niryo niko karanga muntu konyene kazoduherekeza n'imbere y'Imana
kati ba washitse. Nkako Imana nizokubaza ingene sinzi washiririye gose, ingene wabaye umupatiri rurangiranwa, umupasitora akomeye, ingene wabaye amatitre yose waronse. Ntazokubaza ingene ivyo vyose azohava kubaza ati mbega hajya muri kiriya kintu warimwo wahabaye gute umwana w'Imana? Mbega mu kibazo c'ibitoro wahabaye gute umwana w'Imana? Mu kibazo c'amadevize wahabaye gute umwana w'Imana? Mu kibazo c'ubupatiri bwawe, ubufasha butumwa bwawe, ubuintercesseur bwawe, ubutumwa bwa Radio Maria, wahabaye gute umwana w'Imana? Twumvise Paulo nakatubwira ati ukuba umwana w'Imana nukugenzwa n'ingingo y'Imana, nukugenzwa na mutima nawe adushiramwo urukundo rw'Imana, adushiramwo urukundo rw'Imana, tukumva igitumbereye umwanya ku wundi. Niko ntivyama vyoroshe, hariho igihe bivanye n'ibintu vyinshi, bikavana mbere n'ibintu vyose bitubamwo mu buzima, ugasanga ntivyama vyoroha kumva ingingo ya mutima. Hariho ibitwita ibikomere vy'ubuzima tuba twaraciyemwo, hariho ibi vyose bijanye nibiba mu mubiri w'umuntu, ibi le jeu des hormones. Hari igihe ubona nk'umuntu umenga yahindutse mu mimerere yiwe, witonda ukaraba ugasanga ku ruhande rumwe niwe, ariko ku rundi ruhande hari ibintu biriko biramubiramwo nawe nyene adatahura. Kubera ari mu bihe bigoye vy'ukungene umubiri ushobora kumeza uku, ingwara canke iki, ivyo vyose mugabo hari ikintu Paulo yatubwiye ati ngo mutima wenyene ubwiwe ni wafasha umutima wacu kwemeza yuko turabana b'Imana, niwe adufasha kugira ngo ntibibe ibiturengera ngo dusange vyadutumye dufata ingingo itari y'umwana w'Imana, ahubwo mutima akaduha ubukomezi bwo gushobora gufata ingingo nziza, tugaca inzira nziza no muri ivyo vyose umenga ntibiba bidutumye dutekanirwa muri twebwe. Kwama dusaba mutima w'Imana akamagaragaza intsinzi ya Kristu, akatugira abana b'Imana. No muri ivyo ushobora gusanga abantu menga duca dutwagwa ukamenga duca dutwagwa n'itegeko ry'umubiri, ic'umubiri utegetse. Hari igihe uzumva abantu bagira bati none wagomba ngire gute, muri jewe ni ku mubiri wa ntegeka, ariko nticabuza yuko wumva mu bwenge no mu mutima ico mutima kongorera. Usaba rero kugira ngo muri uyo mwanya ushobora gusanga hagati ya mutima n'ibindi bitegeka muri wewe, hafi yawe, mu kibano, muri binabiriya, yuko wokumva ingingo y'Imana ikugaragariramo ukavuga uti aha hantu sindahava kuko namaze kumva yuko hariho ingingo y'Imana, hariho ingingo ya mutima. Mugashobora kuba mutegerezwa guca urubanza, ukabona bamwe bitaba amatelefone, abandi bitaba ama influence, ukagira uti ingingo iratomoye ya mutima iri ngaha. Nakazi kawe, niba bivuga barakumena urutwe, niba tarumena hariho ahandi umeneka wese, kagenda wese.
hari igembere rimwe rimwe umuntu ashobora kumva yuko ategerezwa gufata ingingo ya mutima kuko yumva yuko harimwo n'ingingo ikiza benshi. Nugusaba Imana kugira ngo n'ubundi mutima yama tugwanira. Umwe wese yigira ingingo yuko hajya mu gatondo akivuga. Mwebwe ndibaza yuko mutagisenga bya bisabisho, hari abo usanga bakuze mwibatisimu mugasanga aracagarukira kuri bya bisabisho gusa, Mana yanje ndagusenga uyu munsi naramutse ku bwawe, agaca genda. Ivyo ni bisabisho by'abana baciga gusenga. Mugabo nivyo ashaka gusanga umuntu akuze, mugabo gasanga aracari umubebe mu byo gusenga. Mugabo hari ahantu umaze gukura mu gusenga ukamenya amabanga bamwe y'ivy'Imana, umenya uti hari ahantu ntegerezwa kwambaza mutima mweranda kuko ndi mu bihe bisaba ingingo ikomeye. Ntiwinjire mu munsi w'ubuzima nkuko umenga ugiye ahantu hasanzwe, n'ahantu hagusaba kugendera koko iteka ry'umwana w'Imana. Ugiye uraraba rero nko mu buzima turimo muri iki gihe, butsibanganye mw'ibinyoma byinshi, butsibanganye mw'ibintu by'amadiri menshi, ukubaho byanse bikunze, uguca mu nzira no mu byatsi, pfe gushikira ibi bintu by'ubuzima, ariko tukibagira yuko ivyo byose bihera, hagasigarana cyane cyane ingingo wagiye urafata zigasigara mu bwenge bwawe, mu muzirikanyi wawe n'umutima wawe. Kandi umuntu agasaba Imana agakabuka akabitangura kare, uyu nyene uyu munsi wumvise iri nkuru nziza y'Imana ikugendera, iri jambo ry'Imana rikugendera. Ijo bundi narahuye n'umupatiri akiri muto mu bupatiri, nkumva nomubwira nti Imana yansubiza ngaho, hariho ingingo zimwe ntusubira gufata mu buzima. Kuko wumva yuko zasize hari ahantu zitagutumye uronka koko kumva ko ico kintu wagifashe mw'ingingo uri kumwe na mutima. Ariko igihambaye si nivyo bihitiye. N'uyu munsi, umunsi w'ubukiriro, n'uyu nyene ubuhuye n'iryo jambo ry'Imana. Kandi ushima ko ari umunsi w'ubukiriro, birahimbaye. Imana yacu ni nziza. Imana ishobora kuvuga rimwe mu ngingo warafashe no mu myaka 60-70 zigondamye, wamaze imyaka. Hari abantu bagenda bahagaze badundika, mugabe imbere y'Imana, Imana biti mwe muri bimuga muragondamye, kuko ingingo ziri muri mwebwe ziragondamye. Nk'uyu muntu yaramaze imyaka 18 agondamitswe n'igishetani. Umuntu gasanga sinzo mpati nigeze kumva ko aravyigisha, yuzuye inzigo ngo akamagenda araramye kugira ngo ntiseseke. Ubona umenga aragororotse, mugabo ni kigonde, aragondamye imbere y'Imana. Uragondamye, uzuye inzigo yo gushaka kugira nabi. Hari ahantu gondamye, ugasanga mutima ntashobora kuronka haca ngo aguhe ingingo nziza y'ubuzima. Gusaba rero Mukama kugira ngo Imana yo ishobora guhindura vyose kabigira bishasha. Mutima w'Imana ashobora guhindura, niho bihimbariye gukunda Imana se Mukama wacu Yesu Kristo, gukunda Umukama wacu Yesu Kristo, kuba inshuti za mutima mweranda. Igihe umunsi ubukangutse ukagira uti iyi ngingo siyo, ugafata ingingo yo kumuha ikibanza no kugenzwa nawe, ibintu akabihindukiza. Ivyo wari waragondamiyemwo n'imyaka 70 ashobora no kubigorora akakugira mushasha, ashobora gushika yinjira mu iparadiso.
ashobora gushika yinjira mu iparadizo. Muri bukaca gisuma kuko gusa cemeye guhuza amaso na Yezu, kigafata ingingo y'ukwimika Yezu mu mutima wacu. Yezu akavuga ijambo rihanagura ubugonde bwiwe bwose bw'umutima yabayemwo n'ubuzima imyaka 30 yiba yica giriki, akagira ati kubw'ivyo ijambo rimwe nkubwiye rirakugiza umuntu ashobora kujana nanje mu iparadizo. Mumva Imana atari gitangaza. Mugara abajuriste boca bakoma induru bati nagiye mu iparadizo, imva yiwe murayishira ku munyororo, hari ibintu agiye atishuye. Ivyo navyo nyene birafise kumbura isiguro yavyo, ariko hari insiguro iri hejuru gose yo kumva iti umukama arasubije ingingo nshasha, araremye umuntu mushasha muri jewe kubw'ingingo nshasha. Mfashe kubwo gusubira kumva umuhamagaro wiwe gushasha. Johnson nawe aratuzirikanisha ati burya hariho umuhamagaro wo mwibatisimo, ariko kandi hariho umuhamagaro wundi wa kabiri, wa gatatu. Imana ishobora kuza ukumva umengira kugendeye gushasha, igushizemwo ingingo n'inguvu zayo n'ubuzima bwayo, kandi ingingo iguhagurutsa ikakugira inkerebutsi nshasha mu bikorwa by'urukundo n'ikigongwe, mu bikorwa bindi nahaza Imana, mu bikorwa by'ubwami bw'Imana. Hari igihe mutima akora bene ivyo bitangaro, kabona umuntu yarahindutse, yari umuntu agondamye mu vyiyumviro vyiwe, mu ngingo afata, mu kunge nabona abantu, mu kunge nabona ikibano, ugasanga yarahindutse. Umuntu yuzuye urukundo, umuntu agomba kwitangira abandi, umuntu ahimbagwa nuko abandi bamerewe neza bakize. Atari nk'uyu ashingira ku isabato, haguhimbagwa n'umuntu akize, isabato akayibona nk'ikintu kiboshe abantu, ntayibone nk'umunsi w'ubukiriro. Umunsi w'ubukiriro no kuvuga ni hamwe umuntu ushobora gusanga yarazirikiye ku kintu kuko kumbura cyumvamwo iyindi structure y'iteka ryiwe, ntabone ico ciza iryo tegeko. Abantu mutora amategeko, pay attention. Ugasanga uri kutora amategeko, uri ko yumvira amategeko, uri kushiraho amategeko, uraba ivyubahiro vyawe, uraba ibinabiri yuzo yakuramwo y'inyungu, nturabe ingene rizokora ku bantu benshi. Yezu yakubwira ati wamwangushiwe. Mufise ingene yabwiye uyu muntu arabi sinagoga, wakidoma we, utamenya kubona ineza y'umuntu, ugumubona ubushefu bwawe bw'umunyasinagoga acungera, ntucungera ineza yo gukira kw'abantu benshi, ucungera inyandiko gusa. Kuki ushobora kwihuma amaso gutyo? Kuki ushobora kwiziba umutima uko? Kuko ubona umenga ibyo ucungereye bica bijana n'igihagararo ufise. Mugabo ntumenye ko Imana yaguhaye igihagararo cy'ukurokora ubuzima bwa benshi, cy'ukugirira neza ubuzima bwa benshi. Turabe aho Imana yadushize gutora amategeko, guhagarara amategeko, kuyashira mu ngiro, ari mu vy'intwaro, ari mu vy'Imana, ari mu vy'ubutumwa. Ugume wumviriza mutima ko uriko uhagararira, uri kuzana ikintu gituma abantu bamuguruka, abantu bakumva ko bahimbawe n'ubuzima barimwo, abantu bakumva ko bari epanui. Nubona abantu bose umenga baragutinya, aho uciye baca bahura bakunama, wibaze ngo jewe abantu baranyubaha. Baragutinya ntibakubaha. Umukama dufashe tugenzwe na mutima, kugira ngo no muri ivyo vyose ubuzima bushobora kudushinga, Imana ishobora kudushinga,
twame turi abantu bateramira ingingo ya mutima ituma abana b'Imana batunganirwa, batekanirwa, bakiyumva, niko kwakira iwacu ubwami bw'Imana. Amen.